Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi ku igenekerezo rya gatatu ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2025. Ibihugu by'amahanga bikomeje gusaba Tshisekedi ko yaganira n'abarwanyi ba M23. Tshisekedi we rwose aravuga yuko azarinda apfa ataganiriye n'abarwanyi ba M23. Ahubwo Tshisekedi aravuga yuko arimo gutegura intambara ikomeye igamije kwisubiza ibice byose M23 yigaruriye. Umuryango w'ubumwe bwa Afurika urimo gusaba Tshisekedi ko yaganira n'abarwanyi ba M23. Amakuru yizewe arimo gutangazwa n'ubutegetsi bwa Kongo, ndetse amakuru arimo gutangazwa n'ibimenyesha amakuru bikomeye muri Afurika aremeza ko intumwa yihariye y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika Bwana Adama Dieng yasabye ubutegetsi bwa Kongo kuganira n'abarwanyi ba M23. Bwana Adama Dieng yasabye Tshisekedi ko yaganira n'abarwanyi ba M23 imbona nkubone kugira ngo ibibazo biri muri Kongo bikemuke. Ngo nibitagenda gutyo amakimbirane azakomeza kwiyongera kandi ngo bishobora kubyara intambara ikomeye mu karere k'ibiyaga binini. Ibingibi ntabwo Tshisekedi abikozwa. Aravuga ko atazaganira na zino nyeshyamba, ahubwo akarenga akavuga yuko agiye gutegura intambara yo kurwanya igihugu cy'u Rwanda n'abarwanyi ba M23. Perezida Tshisekedi avuga yuko M23 ari igikonoshwa kirimo ubusa, ngo ni ibikoresho by'igihugu cy'u Rwanda. Tshisekedi avuga ko u Rwanda ari rwo rwateye Kongo. Tshisekedi avuga yuko abasirikare b'u Rwanda aribo bigaruriye ibice bya Kongo, ndetse Tshisekedi akavuga ko u Rwanda rurimo gushaka gucamo Kongo ibice bibiri. Tshisekedi amaze iminsi ashinja abasirikare b'u Rwanda kwinjira muri Kongo ngo bakigarurira ibice byinshi binyegaje inyuma y'abarwanyi ba M23. Tshisekedi rero aravuga yuko ngo arimo gutegura intambara ikomeye igamije kwisubiza ibice byose M23 yigaruriye. Perezida Tshisekedi aravuga yuko ibintu byose yamaze kubishyira ku murongo, kwigisigaye ari ugutangiza ibitero karundura bigamije kwisubiza umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu. Ibihugu by'amahanga birimo kumusaba kuganira na bano barwanyi. Tshisekedi we rwose aravuga yuko adashobora kuganira nabo, ngo azarinda yitaba Imana ataganiriye na M23. Ngo ntabwo azigera yumva ibyifuzo byayo kubera ko ngo M23 ari igikoresho cy'igihugu cy'u Rwanda nk'uko Tshisekedi akunze kubivuga. Abategetsi bakomeye muri Afurika bakomeje gusaba Tshisekedi ko yaganira n'abarwanyi ba M23. Gusa Tshisekedi yarinangiye, yavuze yuko atazaganira na bano barwanyi. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe nawo urimo gusaba Tshisekedi ko yaganira na M23 imbona nkubone bakagirana ibiganiro. Gusa Tshisekedi yongeye gutera utwatsi umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Bwana Adama Dieng, intumwa yihariye y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, yagerageje kumvisha Tshisekedi ko yaganira n'abarwanyi ba M23, ariko amakuru yizewe aremeza ko Tshisekedi yamuteye utwatsi. Ahubwo Tshisekedi yavuze ko arimo gutegura intambara ikomeye igamije kwisubiza ibice byose abarwanyi ba M23 bigaruriye. Perezida Tshisekedi amaze iminsi azenguruka irya nino arimo gusaba ubufasha bwa gisirikare. Amakuru arimo kutugeraho aremeza ko abasirikare ba Afurika y'Epfo ndetse n'abasirikare ba SADC ngo barimo kwitegura gutangiza ibitero bikomeye bigamije kwirukana M23 mu duce yigaruriye.
Amakuru kandi akavuga ko Tshisekedi yamaze kugura intwaro zikomeye, ngo yamaze kugura indege z'intambara ndetse n'ibitwaro birasa mu ntera ndende. Ibingibi ngo nibyo yishingikirijeho, akavuga yuko bizamufasha gutanga isomo rikomeye ku barwanyi ba M23. Mu magambo ya Perezida Tshisekedi amaze iminsi avuga yuko azatera igihugu cy'u Rwanda, ndetse amakuru atugeraho aremeza ko uyu mugambi Tshisekedi awukomeje. Amakuru atugeraho aremeza ko ubutegetsi bwa Kongo burimo gutegura imigambi yo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Tshisekedi akomeje gukorana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, ndetse akomeje gukorana n'ubutegetsi bwa Gitega mu migambi yo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru yizewe atugeraho yemeza ko inyeshyamba za FDLR ziri mu Burundi zikomeje guhabwa ibikoresho bya gisirikare ndetse n'imyitozo ikomeye cyane. Ubutegetsi bwa Gitega burongowe na General Evariste Ndayishimiye nabwo burimo gukorana na zino nyeshyamba za FDLR hagamijwe kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Amakuru atugeraho rero aravuga ko Tshisekedi na General Neva ngo barimo gukubita agatoki ku kandi, bakavuga ko byanga bikunda bazashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Ubutegetsi bwa Kongo buvuga ko u Rwanda ari rwo rwagabye ibitero muri Kongo. Ubutegetsi bwa Kongo bushinja u Rwanda gufasha M23, ndetse Kongo u Rwanda rurimo gusahura amabuye y'agaciro muri Kongo. Ni ibirego u Rwanda rwamaganiye kure, ndetse rukavuga yuko u Rwanda rwo ruhangayikishijwe n'umutekano warwo ubangamiwe n'imikoranire ya FDLR n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Inyeshyamba za FDLR zahawe intwaro zikomeye. FDLR zagiye mu gisirikare cya FARDC barivanga, kandi Tshisekedi yabemereye ko azabafasha maze ngo bakavanaho ubutegetsi bw'u Rwanda. U Rwanda narwo ruvuga ko rutazabyihanganira na gato, ndetse ko u Rwanda rutazakomeza kurebera inyeshyamba za FDLR zishaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ku rundi ruhande, igihugu cy'u Burundi nacyo kivuga ko umwanzi wacyo ari u Rwanda. Perezida General Evariste Ndayishimiye amaze iminsi ateguza abarundi ko bagiye kwinjira mu ntambara ikomeye. General Neva we yateguje abaturage bose, ababwira ko bagomba gufata amacumu ndetse n'imihoro, abandi bagafata intwaro za Kalashnikov, maze ngo bakarwana urugamba rukomeye cyane. Aya magambo yayatangarije mu ntara ya Kirundo ubwo yari yagiye gutanga ibipfungurwa ku banyagihugu. General Neva yavuze yuko abaturage b'u Burundi batazemera gupfa nk'impene nk'abakongomani, ngo rwose bazarwana umuhenerezo, kandi ngo ntago u Rwanda rushobora kubatsinda. General Neva yateguje abaturage ko bagiye kwinjira mu ntambara ikomeye. Ni nako bimeze kandi mu gisirikare cy'u Burundi. Amakuru arimo kutugeraho aremeza ko abasirikare baryamiye amajanja, kandi bategujwe ko umunota ku wundi bashobora guhangana n'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru rero akavuga ko ubutegetsi bwa Gitega n'ubutegetsi bwa Kinshasa ngo barimo gutegura imigambi mibisha yo kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda, ndetse no gufasha inyeshyamba za FDLR maze ngo bakazijyana mu Rwanda zikavanaho ubutegetsi bw'u Rwanda. Mu gihe rero ibihugu by'amakungu birimo gusaba ubutegetsi bwa Kongo kuganira n'abarwanyi ba M23, Tshisekedi we rwose yarahiye aratsemba ngo ntago azigera aganira n'abarwanyi ba M23. M23 nayo yaramaramaje, yavuze yuko itazigera irambika intwaro zayo hasi mu gihe ubutegetsi bwa Kongo butemeye kugirana ibiganiro na zino nyeshyamba. Abarwanyi ba M23 barakataje muri Kivu y'Amajyepfo. Uyu munsi mu gatondo M23 yagabweho igitero gikomeye mu mujyi wa Bukavu. Abarwanyi ba M23 bavuze yuko ibi bitero byakozwe n'abazarendo ndetse na FARDC ari ikimenyetso simusiga cyerekana ko FARDC idakeneye agahenge k'imirwano. Abarwanyi ba M23 baravuga yuko bagiye gukurikirana bano bazarendo ndetse na FARDC bagacecekesha intwaro zabo.
abahinga mu by'iyi ntambara irimo kubera muri Kongo baravuga yuko ubu bushotoranyi bwa FARDC n'abazarendo mu mujyi wa Bukavu ngo byaba bigiye gutuma M23 ikomeza urugamba, ndetse ngo bigiye gutuma M23 yigarurira umujyi wa Uvira vuba na bwangu, ndetse aba barwanyi ba M23 ngo bashobora gukomeza berekeza mu bice by'Umurenge. Mu gatondo k'irigenekerezo rya gatatu abazarendo bafite inkogo za Kalashnikov bagabye igitero gikomeye mu mujyi wa Bukavu. Amakuru yizewe aremeza ko abantu 5 bitabye Imana muri kino gitero cy'abazarendo. Iki gitero cyabereye ahazwi nka Kanteve, ndetse amakuru akemeza neza ko abarwanyi ba M23 barenga 5 nabo bakomerekeye muri kino gitero cy'abazarendo. Ni umujinya mwinshi cyane ndetse no kwihorera birimo kugaragara mu maso y'abarwanyi ba M23, ndetse amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko umujyi wa Uvira waba ugiye gucakirwa n'abarwanyi ba General Makenga. Amakuru kandi aravuga yuko M23 yamaze guteguza ubutegetsi bwa Kongo ko niba budahagaritse ibikorwa by'ubwicanyi barimo gukorera mu gace ka Minembwe, byanga bikunda intare za Sarambwe zigomba gutabara abanyagihugu muri kariya gace. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya gatatu imirwano ikomeye cyane irimo kubera mu mihana itandukanye y'Umurenge. Mu gace ka Minembwe FARDC n'abamayimayi bagabye ibitero bikomeye. Bwana Moise Nyarugabo w'umunyamurenge yatanze intabaza, arimo gutabaza imiryango mpuzamahanga. Aravuga yuko abanyamurenge barimo kwicwa ku manywa y'ihangu. Bwana Moise Nyarugabo arimo gutabaza avuga yuko abamayimayi na FARDC barimo kwica abanyamurenge. Ibitero bya FARDC byibasiye imihana myinshi cyane hariya Iminembwe. Imihana ya Magaja, imihana ya Bivumu, Bikirikiri, Kabara ndetse na Hanzi. Tuno duce twose twagabwemo ibitero. Mu gace ka Hanzi ndetse n'agace ka Kabara abasirikare ba Kongo bashimuse inka z'abanyagihugu. Amakuru aravuga yuko abanyamurenge barimo gushimutwa, abagore bagakubagurwa ndetse abigeme bagafatwa ku nguvu. Ibi byose birimo gukorwa na FARDC ndetse n'abamayimayi. Bwana Moise Nyarugabo aravuga ko imirwano ikomeye cyane muri lokalite ya Bikobokobo, ndetse Moise Nyarugabo aratabaza imiryango mpuzamahanga yerekana neza ubugome burimo gukorwa na FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa babo barimo abamayimayi n'abasirikare b'u Burundi. Abanyamurenge bamerewe nabi cyane. Abanyamurenge barimo kwicwa, ndetse Kisekedi niwe urimo kohereza abasirikare biwe kugira ngo bajye kwica abanyamurenge. Bwana Moise Nyarugabo arimo gutabaza isi yose avuga yuko abanyamurenge barimo gukorerwa jenoside mu gihe isi yose irimo kurebera, kandi ngo nta butabazi bano banyamurenge barimo kubona. M23 nayo imaze kuvuga yuko itazakomeza kurebera ibi bikorwa. Amakuru aravuga yuko abarwanyi ba M23 baba bari mu nzira barimo kwerekeza mu gace ka Minembwe ngo bajye guhangana na FARDC ndetse n'abasirikare b'abamayimayi n'abazarendo. Umushingamateka Agathon Rwasa yafunzwe. Ndasubiramwo. Umushingamateka rurangiranwa mu gihugu cy'u Burundi Agathon Rwasa yafunzwe. Amakuru yizewe arimo kugera kuri Iyakure Official aremeza ko mu ijoro ryakeye abasirikare benshi kandi bafite inkoho barariye inyubako ya Agathon Rwasa i Bujumbura. Amakuru aremeza ko inzego z'igisirikare ndetse n'igipolisi cy'u Burundi baraye ku nyubako ya Agathon Rwasa barimo kumucunga kugira ngo adatoroka igisirikare ndetse n'igipolisi. Hari amakuru avuga yuko mu gatondo k'irigenekerezo rya gatatu ubwo hari habaye ku isaha y'isa 12:40 Agathon Rwasa yasohotse mu nyubako yiwe, maze abasirikare ndetse n'abapolisi bakamushyira mu modoka ya gisirikare bakamutwara. Amakuru ya nyuma arimo kutugeraho aremeza ko Agathon Rwasa bamujyanye muri ransenyoma z'igisirikare cy'u Burundi.
Hari amakuru yemeza yuko General Ildefonse Habarurema ari we yahagaritse Agathon Rwasa ku mabwiriza ya General Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi. General Ildefonse Habarurema atwara iperereza mu gihugu cy'u Burundi ngo yaba arimo kubaza Agathon Rwasa ku bijyanye no gushyigikira imigwi y'iterabwoba ishaka gutembagaza ubutegetsi bwa Neva. Amakuru yizewe yatangiye kutugeraho mu ijoro ryo ku igenekerezo rya kabiri rishyira igenekerezo rya gatatu, aremeza neza ko ku nyubako ya Agathon Rwasa i Bujumbura abasirikare bafite inkoho kandi bari kumwe n'abapolisi benshi baraye bahagose. Bari bahagose nyuma yo kumenya ko Agathon Rwasa ari mu nzu yiwe. Amakuru yemeza neza ko bagerageje gukomanga ndetse bakabwira Agathon Rwasa ko agomba gusohoka, ariko akaba yanze gusohoka muri iryo joro. Agathon Rwasa yatangiye kohereza za mesaje ku nshuti ziwe ndetse n'abandi bategetsi mu Burundi ababwira ko ibintu bitifashe neza ku nyubako yiwe. Agathon Rwasa yandikiye umukuru w'inama nshingamateka mu gihugu cy'u Burundi. Agathon Rwasa kandi yandikiye bamwe mu basirikare bo mu gisirikare cy'u Burundi ababwira ko inyubako yiwe yamaze kugotwa n'abasirikare. Hari amakuru yemeza neza ko General Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi ari we yatanze amabwiriza ku bajejwe iperereza ndetse no ku gisirikare kugira ngo bate mu mvuto Agathon Rwasa. Amakuru y'ibanze aremeza ko Agathon Rwasa arimo kuregwa ibyaha byo gukorana n'imihari y'iterabwoba hagamijwe gutembagaza ubutegetsi bwa General Neva. Hari amakuru avuga ko Agathon Rwasa barimo kumuhuza n'imihari ya FRB Abarundi. Ayandi makuru kandi akavuga ko Agathon Rwasa yaba yarongeye kubyutsa inyeshyamba za FNL. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza neza ko ubutegetsi bwa Gitega burimo gushaka kwikiza Agathon Rwasa. Agathon Rwasa ngo bagiye kumurega ibyaha by'iterabwoba ndetse no gukorana n'imihari ishaka gutembagaza ubutegetsi bwa General Neva. Hari amakuru abategetsi ba Gitega bamaze gukusanya ngo yemeza ko Agathon Rwasa ari we yinyegeje inyuma y'umuhari wa FRB Abarundi wavuze yuko uzavanaho ubutegetsi bwa CNDD FDD. Hari n'ayandi makuru kandi abategetsi ba Gitega bavuga yuko Agathon Rwasa ngo yaba yarongeye gukorana n'inyeshyamba za FNL. Amakuru twamenye muri kano gatondo nuko imiduga ya gisirikare ariyo yatwaye Agathon Rwasa acungerewe mu buryo bukomeye. Amakuru twamenye nuko bamujyanye mu biro kwa Ildefonse Habarurema atwara iperereza ry'igihugu cy'u Burundi. Ildefonse Habarurema ngo arimo kubaza mu buryo bukomeye cyane Agathon Rwasa. Gusa hari amakuru avuga yuko ubutegetsi bwa Gitega bwaba bugiye kumuta mu mvuto mu gihe amatora y'abashingamateka yaba yegereje mu gihugu cy'u Burundi. Ubutegetsi bwa Gitega ngo bubona neza ko Agathon Rwasa ari umugabo ashobora kubangamira cyane cyane ubutegetsi bwa CNDD FDD. Amakuru kandi aravuga yuko ubwo Agathon Rwasa bamutaga mu mvuto hari n'uwundi mujenerali akomeye mu gihugu cy'u Burundi nawe yamaze gutabwa mu mvuto. Ndasubiramwo, hari umujenerali akomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi nawe yamaze gutabwa mu mvuto. Amakuru aremeza neza ko uyu mujenerali ibyaha byiwe baba bagiye kubihuza n'ibya Agathon Rwasa bakaregwa ibyaha byo gushaka gutembagaza umukuru w'igihugu. Amakuru yizewe arimo kongeraho aravuga ko uyu mujenerali ari umujenerali akomeye cyane. Amasoko yacu aravuga yuko uyu mujenerali ibyo bishobora gutangazwa kuri uyu mugoroba w'igenekerezo rya gatatu. Amakuru arimo kongeraho aremeza ko uyu musirikare watawe mu mvuto ari umwe mu basirikare bari basanzwe ari basomambike ba General Neva. Amakuru kandi akemeza ko uyu musirikare ngo yagiye avugana na Hussein Rajabu wigeze kurongora umugambwe wa CNDD FDD, ariko ubungubu akaba ari mu buhungiro mu gihugu cya Tanzania. Hari amakuru avuga yuko Hussein Rajabu yakoranye na Agathon Rwasa ndetse n'uyu mujenerali watawe mu mvuto bashaka gutembagaza ubutegetsi bwa General Neva.
aya ni amakuru turimo kuvana mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi. Ntabwo izina ry'uyu mujenerali riratangazwa, ariko Iyakure official yamaze kumenya yuko ari umujenerali yegereye cyane umukuru w'igihugu. Kuba rero Agathon Rwasa yatawe mu mvuto, ndetse umujenerali akomeye mu Burundi nawe akaba yatawe mu mvuto, ni ikimenyetso gikomeye cyerekana ko ibintu birimo kuyangara mu gihugu cy'u Burundi. Hari bombora mu butegetsi bwa CNDD FDD, hari zuguru ikomeye cyane mu butegetsi bwa General Neva, ndetse amakuru aravuga yuko abandi basirikare bakomeye nabo bashobora gutabwa mu mvuto bagirizwa ibyaha byo gushaka gutembagaza umukuru w'igihugu. Generali wafunzwe biravugwa yuko ngo yarari mu mugambi ukomeye cyane wo gukorana na Hussein Rajabu, maze bakifashisha inyeshyamba za Agathon Rwasa bagatembagaza ubutegetsi bwa General Neva. Gusa bamwe mu bigwaza ivya politike baravuga ko iyi ngiyi yaba ari imikino y'ubutegetsi bwa CNDD FDD, ndetse ngo bikaba ari ibinyoma byahimbwe kugira ngo bano bagabo batabwe muri yombi mbere gato y'amatora y'abashingamateka mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu ntabwo byoroshye kandi mu gihugu cy'u Burundi, kuko ubwoba bw'intambara bukomeje kwiyongera. Abarwanyi ba M23 bageze neza ku marembo y'igihugu cy'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi cyashinze intwaro ku butaka bw'u Burundi, kirimo kurasa muri Kongo. Ni ibintu abigwazi vya politike basigura yuko bigiye gukwegera akarambaraye abenegihugu b'u Burundi. M23 nayo yatangaje ko byanga bikunda igomba kwihorera ku gisirikare cy'u Burundi. Hari ubwoba ko M23 yakohereza ibisasu mu mujyi wa Bujumbura, ndetse imirwano ikaba yakwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihe rero ubutegetsi bwa Gitega burimo guta muri yombi abagabo bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, barimo umujenerali ndetse n'umushingamateka Agathon Rwasa. Inzego z'umutekano mu Burundi ntacyo ziratangaza kuri aya makuru. Kugeza ubu kandi igisirikare cy'u Burundi nacyo nta kintu kiratangaza ku makuru avuga yuko umujenerali yatawe mu mvuto. Ibi byose biracyari mu kinyegero. Amakuru akavuga yuko inzego z'iperereza mu Burundi zirimo gukora ibishoboka byose ngo zagirize ibyaha bikomeye bano bagabo babiri bakomeye mu Burundi. Abasirikare b'u Burundi barenga 220 baraye baguye ku rubuga rw'imirwano mu kibaya cya Rusizi. Ndasubiramwo, abasirikare b'u Burundi barenga 220 bapfuye ku rubuga rw'imirwano mu kibaya cya Rusizi. Ni mu mirwano ikomeye cyane irimo guhuza abasirikare b'u Burundi n'inyeshyamba za M23. Kuva ku munsi w'ejo imirwano ikomeye cyane yarubuye hagati y'abarwanyi ba M23 n'igisirikare cy'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi cyashinze ibitwaro biremereye cyane mu Burundi, maze batangira kurasa ku barwanyi ba M23 mu bice bya Kamanyora, ndetse ibindi bibombe birimo kugwa muri teritwari ya Warungu. Amakuru kandi aremeza ko mu gace ka Kamanyora imirwano irimo kubica bigacika. Mu kibaya cya Rusizi urwamo rw'amabombe rurimo kumvikana. Kugeza muri kano gatondo k'igenekerezo rya gatatu imirwano iracyakomeye cyane, ndetse abasirikare b'u Burundi barimo gukoresha indege z'intambara barasa ku barwanyi ba M23 muri teritwari ya Warungu. Abandi basirikare benshi b'u Burundi nabo barimo kwinjira muri Kongo, aho barimo kujya gutanga umusada ku gisirikare cyabo. Amakuru yizewe arimo kongera ko muri kano gatondo k'igenekerezo rya gatatu aremeza neza ko ku munsi w'ejo imirwano yiriwe ica ibintu, ndetse imirwano yabaye ku munsi w'ejo yaguyemo abasirikare b'u Burundi barenga 220. Ndasubiramwo, abasirikare b'u Burundi barenga 220 baraguye ku rubuga rw'imirwano mu kibaya cya Rusizi. Abarwanyi ba M23 bakomeje gushagura abasirikare b'u Burundi. Habaye imirwano ikomeye cyane. Muri iyi mirwano kandi M23 nayo yakoresheje intwaro zikomeye. Biravugwa yuko abasirikare b'u Burundi bamanutse mu kibaya cya Rusizi, maze bakagwa mu gico cy'abarwanyi ba M23 bakabacucuma.
abarwanyi ba M23 barashe ku basirikare b'u Burundi, ndetse M23 ngo yari imaze igihe biteguye. Bamanutse mu misozi berekeza mu kibaya kugira ngo bajye gufata agace ka Kamanyora, maze M23 ibamishaho urufaya rw'amabombe. Amakuru aremeza ko aba basirikare bapfuye harimo umusirikare afite ipeta rya majoro mu gisirikare cy'u Burundi. Amakuru yanjye yizewe ndimo kuvana mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza neza ko aba basirikare baguye ku rugamba. Kugeza muri kano gatondo ndababwiza ukuri ko imirwano irimo guca ibintu mu micungararo y'igisagara cya Kamanyora. Imirwano irimo guca ibintu muri teritwari ya Walungu. Abasirikare b'u Burundi barimo kurwana umuhenerezo. Ubutegetsi bw'u Burundi bwatanze itegeko ko abasirikare bagomba kurwana ndetse bakigiza M23 inyuma bakayivana ku mupaka w'u Burundi na Kongo. Ubutegetsi bwa Gitega bufite ikibazo gikomeye cyane kuba M23 yaramaze gusatira umupaka w'u Burundi. General Neva yatanze amabwiriza ko igisirikare kigomba gukora ibishoboka byose bakarasa M23 bakayivana ku mupaka w'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi rero kirimo gukora amakosa akomeye. Kuva ku munsi w'ejo ibitwaro biremereye by'igisirikare cy'u Burundi babishinze ku mupaka w'u Burundi batangira kurasa muri Kongo. Ibintu bikomeye cyane kandi bishobora gukurura intambara mu gihugu cy'u Burundi. Ni ukuvuga ko abasirikare b'u Burundi barimo gukoresha ubutaka bw'u Burundi maze bakarasa muri Kongo. Ni ibintu abarwanyi ba M23 bavuga ko bitazagenda ubusa, ahubwo ko bazihorera ku gisirikare cy'u Burundi. Abihwezi vya politike nabo bakavuga yuko ibingibi ari ugukwegera abatuye muri Bujumbura, kuko M23 ishobora kohereza ibisasu mu mujyi wa Bujumbura. Umumenyesha makuru wacu Dani Faruku ukorera mu buseruko bwa Kongo aravuga neza ko igisirikare cy'u Burundi aricyo kirimo kurasana n'abarwanyi ba M23. FARDC n'abazarendo bamaze kuvanamo akabo karenge barirukanka. Abasirikare b'u Burundi nibo basabye ubutegetsi bwa Kongo ko barwanya M23 mu bice byegereye igihugu cy'u Burundi. General Neva ntabwo ashaka guturana n'abarwanyi ba M23 ngo arabona ko ari ibyago bikomeye byaba birimo gusatira igihugu cy'u Burundi. Imirwano rero irimo kubica bigacika muri kano gatondo. Indege z'intambara z'igisirikare cya Kongo zongeye kurasa ku barwanyi ba M23 kandi zirimo guhagurukira ku kibuga cy'indege i Bujumbura. Indege z'igisirikare cy'u Burundi nazo zirimo kurasa kuri bano barwanyi ba General Makenga. Ibingibi kandi ni nako byari bimeze ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya kabiri. Indege za FARDC zahagurukiye i Bujumbura maze zirasa ku barwanyi ba M23 mu kibaya cya Rusizi. Izindi ndege zarashe muri teritwari ya Walungu. Amakuru rero akemeza ko FARDC ndetse n'abasirikare b'u Burundi barimo guhagurutsa indege i Bujumbura bakarasa ku barwanyi ba M23. Ku munsi w'ejo abarwanyi ba M23 barashe kajugujugu y'igisirikare cy'u Burundi bagirasiye mu kibaya cya Rusizi. Amakuru twamenye kandi yizewe arimo kuva mu gisirikare cy'u Burundi aremeza neza ko iriya ndege ya kajugujugu y'igisirikare cy'u Burundi yaguyemo abasirikare babiri bari bayitwaye. Ni ibyago bikomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi. Gusa biribonekeza ko General Neva yamaramaje yatanze amabwiriza yo kurwana mpaka batsinze M23 mu bice byose bihana imbibe n'igihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe kandi amakuru arimo kuva mu masoko yizewe mu gisoda cy'u Burundi aremeza ko mu mirwano yabaye ku munsi w'ejo abasirikare 220 aribo baguye ku rubuga rw'imirwano, abarenga 380 barakomeretse. Abarwanyi ba M23 kandi ngo baba baracakiye abasirikare barenga 17 b'igisirikare cy'u Burundi. Abangaba ngo bafashwe matekwa hafi y'agace ka Kamanyora.
Biravugwa yuko abasirikare b'u Burundi batabaze neza urugamba bari barimo kurwana kugeza ubwo bamanutse mu kibaya cya Rusizi, maze M23 nayo ikabacanaho umuriro ndetse benshi bakirukanka abandi bagacakirwa amateko. Urugamba rero ruracyakomeye. Amakuru dufite nuko Generali Evariste Ndayishimiye mu ijoro ryo kuri igenekerezo rya kabiri rishyira igenekerezo rya gatatu yongeye kohereza abasirikare benshi mu micungararo y'igisagara cya Kamanyora. Abarundi benshi kandi bafite intwaro zikomeye barimo kurasana na M23. Intwaro z'igisirikare cy'u Burundi zirimo kurasa muri Kongo zishinze ku mupaka w'u Burundi. Indege z'intambara za FARDC ndetse n'iz'abarundi zirimo guhaguruka i Bujumbura zikarasa muri Kongo. Ni ibintu abihwezi vya politike babona ko bigiye gukwegera abarundi akarambaraye, kuko intambara byanga bikunda igomba kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Barundi kazi ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, ndabamenyesha ko imirwano irimo gusatira igihugu cy'u Burundi. Imirwano ikomeye cyane rwose irimo kwerekeza mu gihugu cy'u Burundi. General Neva arimo gukwegera abaturage akarambaraye. Abarwanyi ba M23 batangaje ko bazihorera ku gihugu cy'u Burundi. Kuba rero igisirikare cy'u Burundi cyashinze intwaro mu Burundi bakaba barimo kurasa muri Kongo ngo ni ikintu gikomeye cyane, kandi ni ikosa rya gisirikare rihambaye rikozwe n'ubutegetsi bwa Gitega. Kuba indege za gisirikare zirimo guhagurukira i Bujumbura maze zikarasa kuri M23 muri Kongo ngo ni ibintu bano barwanyi ba General Makenga batazihanganira. M23 ivuga yuko irimo kurwana n'abakongomani, ngo ntabwo byumvikana rero ukuntu igihugu cy'u Burundi gihitamo kurasa ku bakongomani barimo kurwana bakemura ibibazo byabo. Ibingibi ngo ni agasomborotso, kandi ubutegetsi bwa Gitega bugomba kuzabiryozwa byanga bikunda. Amasoko yacu muri M23 aravuga yuko ubutegetsi bwa Gitega bwakoze ikosa rikomeye, kandi ko iri kosa rwose rishobora no gutembagaza ubutegetsi bwa General Neva. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kutugeraho muri kano gatondo k'igenekerezo rya gatatu, nuko imirwano irimo kubica bigacika muri teritwari ya Walungu. Teritwari ya Walungu nayo iherereye muri Kivu y'Amajyepfo. Ku munsi w'ejo ibimenyesha makuru byo muri Kongo byari byatangiye kwandika ko abazarendo ndetse n'igisirikare cya FARDC ngo bamaze kwisubiza ibice byinshi muri teritwari ya Walungu. Ndabamenyesha ko rwose ari ya makuru yatangajwe n'ibimenyesha makuru byo muri Kongo ari ikinyoma. Nta santimetero n'imwe yo muri teritwari ya Walungu yigeze yigarurirwa n'abasirikare ba FARDC. Haracyarimo kuba imirwano ikomeye cyane muri Walungu. Agace ka Walungu karimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23, ariko kuva ku munsi w'ejo indege z'intambara za FARDC ndetse n'iz'abarundi zirimo kumisha urufaya rw'amabombe muri biriya bice bya teritwari ya Walungu. Haracyarimo kumvikana urufaya rw'amabombe muri kariya gace, ndetse amakuru arimo kutugeraho muri kano gatondo aravuga yuko urugamba rugeza aho umwana arira nyina ntiyumve. Harimo kuba imirwano ikomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Abasirikare barenga 19,000 b'u Burundi nabo baryamiye amajanja mu mujyi wa Uvira. Baravuga ko byanga bikunda bagomba guhagarika abarwanyi ba M23 bamaze kumaramaza mu kwigarurira uyu mujyi. Burundi bwategetse abasirikare babwo kurwana mu buryo bukomeye, ndetse bakabuza M23 kwigarurira umujyi wa Uvira. Mu gihe rero imirwano irimo kubica bigacika, abarwanyi ba M23 baratangaza ko umugambi wabo ari ukuvanaho ubutegetsi bwa Kisekedi. Bwana Colonel Nanga urongoye ihuriro AFC yongeye gutangaza ko ubutegetsi bwa Kisekedi bagomba kubuvanaho. Bwana Colonel Nanga imbere y'abamenyesha makuru yavuze yuko ubutegetsi bwa Kisekedi butemewe, ndetse ngo Kisekedi rwose ntago yigeze atorwa n'abanyagihugu. Bwana Colonel Nanga aravuga ko M23 igomba gukomeza urugamba rwayo mu gihe ubutegetsi bwa Kongo bwanze ibiganiro.
Bwana Koloneli Nanga aravuga ko bari muri revolisiyo, ngo bari mu mpinduramatwara kandi bagomba kuvanaho ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ibingibi Bwana Koloneli Nanga arabitangaza mu gihe Perezida Tshisekedi we yamaze gutangaza ko intambara ikomeye igiye gutangira. Tshisekedi yavuze ko ibintu byose byamaze gushyirwa muri gahunda kandi ko umujyi wa Goma n'umujyi wa Bukavu ugiye kwigarurirwa n'abasirikare ba FARDC. Tshisekedi yabitangaje ku munsi w'ejo, ndetse Tshisekedi akaba yarabwiye abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo ko bagomba gutekana kandi ko ubutegetsi bwa Kinshasa bugiye rwose kwisubiza umujyi wa Goma n'umujyi wa Bukavu. Amakuru arimo kutugeraho aremeza ko ubutegetsi bwa Kongo ngo bwaba bugiye gutangiza ibitero karundura. Tshisekedi aravuga yuko ibintu bigiye kujya mu buryo ndetse ko bagiye kwisubiza umujyi wa Goma na Bukavu. Abasirikare ba Kongo ngo bamaze gutegura indege z'intambara kandi ngo bagiye kurwana urugamba rwa nyuma rugamije kwisubiza umujyi wa Goma. Gusa bihweza ibya politike n'abahinga mu bya gisirikare barabona neza ko ari ibintu bidashoboka ku butegetsi bwa Kongo ko bakwisubiza umujyi wa Goma mu mirwano. Ngo ntabwo byakoroha ko indege z'intambara zarasa rwagati mu mujyi wa Goma. Ni ibyago bikomeye cyane byaba bigiye kugwira abanyagihugu, ndetse ubutegetsi bwa Kongo bwaba bwiyemeje neza gusenya umujyi wa Goma. Tshisekedi rero akomeje kubeshya abaturage ababwira ko agiye kwigarurira umujyi wa Goma ndetse na Bukavu, mu gihe ahubwo M23 ikomeje gukinagiza abasirikare biwe. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko ibintu bikomeje kuba bibi cyane ku basirikare ba SADC bari muri Goma. Abasirikare ba SADC bari muri Goma bakomeje gutakambira M23. Abasirikare ba SADC bari muri Goma ibipfungurwa byarabashiranye. Abasirikare ba SADC baravuga ko babayeho nabi cyane, ngo barimo kubara ubukeye, babayeho ntibuca. Abasirikare ba SADC ngo barimo kurya rimwe ku munsi, ndetse biravugwa ko M23 nayo yaba irimo kubakanda kugira ngo basubire iwabo mu bihugu byabo. Bano basirikare ba SADC rero bakaba batangiye gutaha urusorongo, barimo kugenda bataha umwe kuri umwe bava mu mujyi wa Goma nk'uko amasoko yacu arimo kubyemeza. Abasirikare ba SADC bakomeje gutakambira ibihugu byabo ngo bibavane mu mujyi wa Goma, ariko ibihugu bya SADC bikabona ko ngo kaba ari agasuzuguro kuba bano basirikare ba SADC banyura mu gihugu cy'u Rwanda, ngo cyaba ari ikimwaro ndetse n'agasuzuguro gakomeye kuri SADC. Ngo ntago ibihugu byabasha kwakira ikimwaro bano basirikare bavana ku mupaka w'u Rwanda na Kongo bigaragara yuko batsinzwe urugamba.